Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Gipe uri kurantera ubwoba. Mbwira umbwira iki habaye iki? Disparition y'ubuje bwato. Igize iki? Ndafisemo amakosa kandi ni manini. Sa? Vyavuye bigenda gute? Kanyenyeri wanje nje ndiruka nzambuye kuri haki ntandi nzi narinzi ko ari huri chérie Gipe ndagusabye amahoro je. oya chérie ndapfukamye basi ndapfukanye please nyumvirize izobukoze Virizi please nta kintu na kimwe jongeneye ko tuvugana muri uno mwanya. nukuri ndakumva ko udakeneye kumbura mugabo ndagusabye Gipe ibyo mvuga ntibyumvikana amahoro zisha imana iminota ibiri baze please nawe nafise explication y'ibyo nakoze ndagusabye uyikurahe Gipe iyi misi yose kumbe yari wewe chérie why ndagusabye ubanze wikarime basi ndabigusigurira please ndabigusigurira sa ngo nikalme urazi kutagira n'isoni uri kurasaba kwikalma n'ibyo wankoreye chérie ndapfukamye basi sinamepante ndakwinginze bazi ndakwinginze we kutabivuze hakiri kare imisi yose imisi tugendanye nzingura umuntu mana yawe sinshaka no kuvyiyumvira naho nkubita ntubu ndenganije n'ukuri arrête de m'appeler comme ça amakosa narayakozeje n'ukuri ndagusabye nyumvirize bazi nyumviriza ariko mana n'ukuri mbabari ni kubera iki wamumye amaso nkagendana n'igikoko ntakiye kanyenyeri wanje n'ukuri basi ma chance ndabibwira igituma bazi ma chance est-ce que hariho explication ku muntu yatumye abantu batikira mu kiyaga mon dieu seigneur kani si tusabe ingene n'icuje ibyo nakoze Gipe no hora igihe wabikora ubwenge bwari he nta n'isoni ugira vraiment j'ai été niwe ukwiye no kunza imbere narabaye bête ndabyemera iryo shaka ryawe ndareta kujana kwijana nacu ndakubaze kwanza warandetse ndajangaho ndagira manketa ndashika nawe ubandanya kandi ubizi kuryamanya ukuri ukuri ntibyari byoroshye kubikubwira ivyo vya sheri banze bihagarike ubu nyene uranyumva kandi ndagusabye imbabazi ndatakambye sinumva amajambo bivuga nta kintu na kimwe ufise umbwira nta na kimwe ufise uvuga muri uwo mwanya imbere yanje iminsi yose umbwira je t'aime by'ukuri nukuri ndagukunda nukuri nicyo cyatumye gezaho trop c'est trop oya chérie iyaba warankunda wari kumbwiza ukuri hakiri kare chérie kuko ukuri niwe wari ukuryamanye kandi tu savais erega j'ai eu peur de te perdre debi wari ubizi nukuri nanze ko uca unteba ndakubwiye ibyo nakoze nukuri Gipe genda mbisa oya chérie sishaka dire ko nakundanye n'umubeshi nkawe pardon deka please mbabarira Gipe ndasubiyemwo mbisa genda singene gusohoka kubona mu buzima bwaje fata bite muhungu n'imitende bombo sawa je mbona akajisha ari keza hewe gereranije nuko yaje ameze n'ubundi mbe nyine kade ko atishyura hewe nari nakwaje nimba wumva kamitende egosha wumva umeze neza mbe hajya witwa gwiki tubwira akazina kawe Casino. Casino. akubajije ngo utubwire akazina kawe waryibuka izina ryawe
ritubwire ryose izina ryawe sibyo iryo bahora baguhamagara barampamagaye ni kuru ahusha ntiwumva ko urivuze kuru ni sawa funguye zisi nitwa kuru ntaco none gakuru uribuka ingene vyagenze cagihe mwari mu bwato bwato bwariko buraguruka buja mw'ijuru abadayimoni barabutangira gerageza wibuke ko wowe wari mu bwato butwaye amafi bubwo wari kumwe n'abandi benshi shaka ubwato shaka kwigira mu bisa kwirega naracumuye nje muri korali bo gira hano tuvugane umuntu ntakigenda n'ukuri ntakiri mu urabona ko kazi atavyo yibuka shakate wapi kabisa ubu nta makuru duhava tumukurako ariko ntaco ko yamenye n'izina ryiwe ngira bizoteba biza je numva nihebuye kabisa simbona ko azohava yibuka ingene ibintu vyagenze oya reka kuvuga ibyo nukuri asingane nanezerewe ngo ukuri kubwira kuja kwaje habona nazishe basha aha na jekade narinzi ko ivyaburya bwato bigira bize vyadadanuka enda bivya dukoreye nukuri naje nari nizigiye neza ko vyabihuha vya hani rusange bigire bije vyahera ariko jewe kade nukuri burya abantu barantangaza ingene bitora bakemera ibintu byose bumvise iyo atakuri kubonetse nuko nyene bica bigenda abantu baca batangura kwagirizanya kade wowe ivyanga usanga ivyo birarenze umengo nta n'umwanya bafata wo kubanza kwiyumvira ivyo rero ntuhave wibaze ngo bizohava bihera ico biheza nuko twebwe ababijejwe twotanga inkuru y'imvaho bo ivyo nivyo reka turendere tureko kuri yoga rwa king atubwira ingene ibintu vyagenze hewe ndarose cyane wewe aya masawuje ngaha akazi wahevye cyane bimeze gute nasize ibintu byo guringiye kurabwa nyinyi bikuringura canganikiwe oh my god mana ikigo je suis foutu gipe wicare hasi nyene oya rindira vraiment akiri intebe toy ibiki nana umwiye wa mpungu wiki none gagipe habaye iki natose mana yanje cyo ukambere ndakubonye umeze uko ariko wa mpungu mana yanje reka shatoye ubwanje bwaheze gute toy mpayimazi akira tora kuraya nyene ndiko ndayo akira gipe none gipe wabaye iki kutavuga wapimo akira naye mazi ntabishaka kuri mana yanje gipe nibikiga muto to ibyanje nakanyenyeri biraheze yo mbe nk'umubona nabigiriye none gipe habaye iki mwapfuye iki nabivuze wabivuze namubwiye ukuri kwizimira ry'ubwato wa mama we finalma wahevye uramubwiza ukuri namubwije ukuri none ncenda mu burato yashato none nk'ubu iyo nkuma nihorena oya gipe nukuri ntiwicuze oya reka ahubwo wagize neza ko bimubwira kanyenyeri ubu nashaka kumbona wa muhungu oya umviriza gipe birumvikana ko kanyenyeri atari kuvyakira neza none ni ugabo nawe wikuye ku muzigo oya wangu ahubwo ubu niho ndawikoreye rero gusumba oya gipe ambuye kumuraba nsanze yarize yapfuye hewe reka kuvuga none umusize he ndamusize hariya ku kiyaga ya nanyirukanye ngo ntazopfa mbabari c'est vrai reka shawa oya hewe muha umwanya reka ni kubera ari hakivyumva oya sha we muha umwanya bizohera uko namubonye byaheze c'est fini oya reka kuvuga uko uravyumva gatoya twe nakanyenye c'est fini ese yo mvuma nihorera oya wapi wangu vraiment ndagusavye
erega byari kuba bibi gusumba vyumvanya abandi yego ndavyumva kandi urazi ko yote vyakavyumva erega nanje nari nanse ko yovyumva atanakimwe nigeze ndamubwira mbe kutavyumva voilà tekana rero wewe wakoze ico wategerezwa gukora antuka ndazi ko uruhutse ku mutima hamwe numva ndemurutse ahani naho gahinda karandenze bamuha oya erega kanyenyera arancitse tu umviriza we nakubwiye muha umwanya abanza vyakira je ndazi fendofa zokubabarira wapi wa muhungu we ego uko biri kose nacizera ngifise Kanye wabaye iki Kanye kwa telefone uri kurarira ahanje umutima no mu mutwe nibiki wabaye iki nibiki Kanye mbarirashe ari iyo nibuka mama wanje niki yari kuba nitaye muri iki kiyaga ni mama habaye iki bwira yo n'amaso yavyimvye kubera iki baretse ibintu bika nibiki none Kanye kubika ari jiwe byashiki ibiki byagushikiye none kutambwirashe tekana basi turespire hambarire iki mpore ibyo gutekana sinzi ko bizapfa binasubiriko bwira habaye ikishakanye ni wowe cyangwa ni mama gipe ari gipe yagize iki gipe urazi ko mbize uruhara rukomeye mwinyurutswa rya buryo bwato sa ibyo uri kuravuga n'ibiki Kanye gipe ujya nyene nzi gipe nibyo nyine wumvise nibyo gipe en personne yabimbwiye kibiza biyani yo sindabyumva gipe nzi uko utabyumva niko nanje byose ko ndabyumva nimwe mundahema bikanga gipe jean izine ari mu batumye ubwatunzi ari nyine tuzi ari injajya nimero imwe mfise zo kurya kubatsi rya muheska jewe nabaye desuvre ibaze nawe ngene umerewe kuko gipe nta n'umwe yovyibaje ibyashikiye n'umwazi wanje ntabyo numwifuriza ndahurahiye birasiga ubwenge bwa gipe nawene umwiyumviriye kubahwa kukubwira ikintu nk'icyo ntibyamworoheye ndagusabye nusubire no kumupfura nusubire no kumucisha mu kanwa kawe franchement naho yakubabaje yabaye honnête quand même iriga biragoye Kanye ari urazi umwanya twagendanye azukura ari nigeze yumviraga kumbwira ikintu na kimwe ari iyo trahison oya shakanye d'une part je numva ndamwumva nivyo ndamwumva sa utikigari ngumva nivyo arize umuntu yakunze ibintu nk'ivyo mwumva gute vrema bazi je nyene ikintu ndamukunduye nuko yemera amakosa kandi akakubwitsa ukuri vrema wapi ari aho jewe nta kimwe numva gipe n'umuhemu sinumva n'ingene nunabivuga shakanye ndakumva uracashavu kandi mpore tekana mpore ntabyo wakumva tu peux pas comprendre nk'ukuri kuri burya bwato nabumenye ntabutse n'ico nkora hewe ntibyoroshe nyene ariko mpore tekana ukuri gutegerezwa kuja habona ugabo gipe nawe mana we yocafu ntejengira iki ashe ubivuze hoho ucumva nyene bica bigenda uko nyene ari none ndabihoze nawe seigneur no kubera iki uko biraba ari ndabihoze nabaze mu kiyagazi kanje ko kumenyesha amakuru ntegerezwa kuba urete arisi ubwo azokoroherwa mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mwumvirije ikiyago ca Cumbati na mugenzi we Condo n'ikihe cigwa mukuyemwo
intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Shadrake Kabanga ava muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana aho yagize ati ikiganiro c'abacondo rero ku kintu cyo kuvuga umuntu ko atari ati kuko ava mu bahoze bakora nabi bo bivamwo ati kubera umuntu avuga afise umutima wiwe atahubwo bumwumviriza uko avuga ubwiwe ati kuko harageze ko tuva muri kahise tukaja muri kubu kumbono kazoza yo gukora dushigikirana. Undi munyanya twandikiye ni Mugisha Patrick avoka mu Rutana ariko no musaka batwumviriza mu bwiza ngaha mu gisagara ca Bujumbura yagize ati numvirije kiyago ca Cumbati na Condo ati nuko buri mugwi wose wotahurana yaba basiruko n'abarengero bakavibuzi bakaja ibuntu nka Cumbati nayo Condo wewe bumufatira kakarorero bakabona ko bo badasangiye umugwi bidasobanura ko acaba umwansi ati kuko bose n'abantu ati kandi buri muntu wese arashobora gukora ineza ni nabi ati kuko bitava ku mugwi ahubwo biva ku kame ka muntu. Reka ubu naho tuje mu ntara ya Mwaro muri komine Ndava ku mutumba wa Nyabisaka aho Thierry Kwizera yagize ati numvirije ikiyago ca Cumbati na Condo inyigisho nkuyemwo nuko twese twotahura ko tudakwiye kuza turafatira abantu bose mu kivunga ngo bose bameze nabi ngo nuko twisunze umugwi bavamwe atahubwo ati dukwiye kuraba umuntu umwe wese ku gatwe kiwe ati dukwiye kandi twese kumera nka Cumbati yabanze gutahura ko abantu bose batameze kumwe ati mu Burundi turakeneye ba Condo benshi bitanga batiziganya mu kwereka bagenzi babo ati uko dukwiye gufata canke gutahura bagenzi bacu tutisunze ngo uyakomoka mu mugwi uyu canke uriya. Jean Marie nawe imatana Isaki Nyonga yagize ati icigwa jewe nkuyemwo nuko abatware beza bashobora gutuma abantu bahora ari impumyi bahumuka ati igikorwa cakozwe n'umukuru wa izine cyo gutunganiriza abo badasangiye umugwi catumye abahora biyumva ko abo basangiye umugwi ari beza abo badasangiye umugwi nabo ko ari babi basobanukirwa ko abeza n'ababi bari mu migwi yose ati ntibikwiye rero gufatira mu kivunga ikosa ati niryo umuntu ku gatwe kiwe si ryo umugwi wose. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri yaranyumviye James avuka mu ntara ya Cibitoke muri komine Bukinanyana ku mutumba wa Gahabura yagize ati numvirije ikiyago ca Condo na mugenzi we Cumbati icigwa nkuye mu nuko yatahuye ko mu mugwi uyu canke uriya harimwo abeza n'ababi atari vyiza gufatira mu kivunga ati kuko Cumbati na bagenzi we bahemukiwe n'uwo basangiye umugwi uwo bibaza ko ari we rukiza rwabo ati birangira abiyivye ati kuko yahagarariye inyungu ziwe bakaburanirwa n'uwo bita umwasi wabo kuko badasangiye umugwi ati Cumbati yaratahuye ko umujyambwa bumwe akitukisha ntagitukisha umugwi avamwa ati rero nuhanura umuntu wese kutomera nka Cumbati na bagenzi we bataratahura ukuri ko bokwiga bagatahura ko amakosa yakozwe namwe muri kahise adakwiye kuba igisebo kurunganwa rwose rubavako. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tuzashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwatubasomera akabazo ku gice mugiye gukurikirana. Mufatiye ku kiyago ca Mbombo na Kadede mbega ni gute abantu bogwanya ibihuha? Ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Mbombo na Kadede mbega ni gute abantu bogwanya ibihuha? Akabazo murakumvise mukaba mufise umushikiriza mutwandikire kuri nimero ariyo 61 ubusa 9 eka nabo buba wifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhara wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'877 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho mundwikurikira. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.